gira mwese ati ntubatinye mu izina rya Yesu. Ntubitinye mu izina rya Yesu. Ntimubatinye, mwibuke umwami Imana ahambaye ateye ubwoba. Mugwanirire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Ntago ngomba gufata umwanya muniniya wo kuvuga ijambo ry'Imana, kandi ntago ngomba kwigisha, ariko mfise message y'Imana. Noneho hari ibintu bimaze iminsi biriko birahiga ubuzima bw'umuntu muri kino kibanza. Hari amajwi ariko aragutera ubwoba kano kanya tuvugana, ariko ntuyatinye mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Kimwe mu bintu bishobora kwica umuntu ni ukuba afise umuti uvura, ariko atazi uwo muti ko ushobora kuvura indwara agwaye. Arashobora kugendana akawumarana igihe, kandi agumana ubwoba bw'indwara ku mwanya wose ishobora kumwica. Ariko igihe cyose amenye ko uyo muti ushobora kumukiza indwara agwaye, kandi akaba awufise hafi, ubwoba bw'indwara buba buheze, ntago yongera gutinya indwara. Natwe turafise Kristo Yesu, kandi yaranesheje urupfu. Nehemiya yari yahagurutse agenda kubaka uruzitiro, sinja mu makuru maremare cyane gose, ariko baraza baramutera ubwoba. Batobiya aramubwira ngo ntago bizoshoboka. Basanibarati barongeramwo ayandi, n'abarabo nabo nyene bongeramwo ayandi. Batangura kubatera ubwoba, batangura kugira ngo ntibishoboka, batangura gufatwa n'ubwoba. Ariko nawe atarahaguruka, haragira ngo umviriza, ndagira ikintu kimwe, abo bagabo nimubatinye, nta kiri Imana yavuganye namwe mwebwe, n'amasezerano Imana yabahaye, nta nyigisho mwigishijwe, nimwahawe umwungere, nimwahawe repentance, nimwahawe intumwa y'Imana. Nimubatinye. Haleluya, haleluya. Ndiko ndabona abagabo babiri bari mu ibohero, Paulo na Sila bari mu ibohero bafunzwe amaboko yose. Mwemu w'Imana atangura kubabwira ngo iri bohero naho uririmo nturitinye, hari ubutabazi Imana ishobora kurungika. Nagira ndakubare naho umaze igihe mu ibohero, hari ubutabazi Imana yarungitse uyu munsi, kandi iryo bohero utangure kuribwira ubukuru n'ubunini bw'Imana. Ntusubire kutaka no kuvuga ngo jewe naraboswe n'ibishoboka. Birashoboka, 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 birashoboka. Vuga ngo birashoboka. Abantu bacu beza bategerezwa kudukunda, abagabo bacu bategerezwa kudukunda, abana bacu bategerezwa kudukunda, imiryango yacu bategerezwa kutuvyarira umusaruro, abantu bategerezwa kutubera umugisha. Abo Satani akabadutwara, duhangana n'ubushobozi bw'umwijima bwabatwaye, Imana ikabatugarurira, ubuzima bukabandanya mu izina rya Yesu. Umuntu wese mu buzima afise umunsi wiwe n'itariki yiwe yo gutuzwa no gushigwa hejuru. Muzorabe mu buzima busanzwe, hari abantu bavutse ari abantu babakene, batagira ijambo, batagira uwo kubahereza amazi, batagira n'uwo kubatega amatwi no kubumviriza. Ariko itariki runaka, ukwezi runaka, umwaka runaka ugeze, abo bantu baca bitwa abubahwa. Abo bantu ico gihe kigeze bahindurirwa amazina. Abo bantu ico gihe kigeze imiryango ishima Imana, ishinga intahe ku bwabo. Abo bantu igihe kigeze, igihe kitaragera, iyo tariki itarashika, abo bantu nta muntu yabahereza ijambo mu muryango, nta muntu n'umwe yabumva. Babona umenga n'abantu ubuzima bwacanze, vyagaragara nkaho umenga ntaco bazofasha umuryango, vyagaragara umenga ntaco bazofasha ikibano. Ariko itariki runaka igeze, Imana ihindura ubuzima bwabo. Hari amatariki yo kwibukirwako no kudugirizwako n'Imana ari hejuru y'ubuzima bw'abantu bari ngaha. Yari yaratevye, Imana iriko irambarira ngo ayo matariki agiye kuza, kandi arashitse, ari hafi cyane. Hari abantu batari bariko barahabwa ijambo, Imana igiye kubahereza ijambo. Tera haleluya. God, in the name of Jesus, wavuganye natwe ngo ntidutinye ikintu cyose gihagaze kigwanya ubuzima bwacu.
nzi neza yuko wishurana n'umuriro ukishurana n'inkomezi nyinshi. Reka ubushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera bumanuke ku muntu ari ngaha.